wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO AKAZI Ni AKAZI uwese mu diaspora. Mushina ntahe mu twidondoro akazina. Akazina cyo ni Twanda yavugwa Bosco. Yavuga abamajahe. Bo jewe imbangaha muri iyi projet tororeyemwo ubworozi ndahabijoro n'umurango. Yego. Rero ukora udukino duki. Ambo aha turoroye inkoko mbo byo korora inkoko hakurikirana iby'inka iby'ihene amafi uburimyi yego n'ubworozi ambo ibi ni bigori twimbuye dutoto murabe yuko mwirici natwe tuguma tugira gute ibigori bireze yego bireze kandi namwe murabibona yego tubwire ngahaye muhabaye gute mukuru duki mu gatondo ku murango ku mugoroba mu murakuzo ambo mu gatondo tutangura tukakumurira inkoko bo tukaja kumurira inka kuzikukira bo tukaca baja nkaca mpanga abakozi abaja kwahirira ubwatsi bo abaja kuragira impene mwabonye ihene ziwacu tuziragira muri korotire twirinda ingorane z'abene gihugu ntizone twaje tuzihitamwe kuzikorera korotire ziragirirwa muri korotire y'insinga mwazibonye hama ubundi buduca tutangura tugaha inkoko amazi tukaja turaba urabona uburimyi turarima ibitunguru mwabibonye intore imyumbati ibigori amateke hamwe n'imiceri turayirima hamwe n'imyumbati yego murabona turabona yuko turafise ni moteri tunywesha iyo tubuze yo kuvomera amazi tubonye y'ibiterwa bigomba kuma tuja dufata imoteri tukayatushira muri ubwo ruzi muhira hama tukavomera hama ibiterwa bikamererwa neza. Rero usanze uri uwo ngaha nyene cyane wajuva hanze waje gusaba akazi gusa. Jewe naje gusaba akazi barakampa bo i Buganda ya Cibitoki. Mushinga ntaye patro wanyu yaje avuye muri Canada mwe muzakira gute? Ambo yaje turavyakira neza cyane bo tukamwereka ingene tworoye ingene uburimyi buriko buragenda bo akavuga ati ni munkurire amateka arahari atarahari nta kibazo timwoncira ibigori ambo tukamucira ibitoki urabona ni miseke ngaho murayibona ati ni muzanira gaseke mfungure mbo turafise metero 5 hajya rugora ariko turazigurisha kuko twege nta gwagwa dukora tuja tugurisha baza gukora urwagwa bakarukora yego ibisenyi turabifise na metero turazifise abana n'ibitunguru biriho n'amateke yego none mwebwe uko mubona we abifata niko muhora mubona abandi bavuye Bujumbura canke bavuye ahandi canke bavuye mu zabiraya bifata jewe uko mbona Mutamu yaje arambara ibotine agakora akazi ukaraba ati none komona bamwe ubwo mubona bagendera mu miduga we bagapfa akakora byose takazi n'akazi urumva mbo akazi kabina kadahemba byose to akabikora twabwa ati none umuntu ari patro wacu akora ibi twereka kubikora nkande tukaca natwe tubita turabikora ibyo atubwiye byose tukabikora dufise umwete kuko nabari kwatwereka ibyo ari ko arakora yego ngiyo mumvise yuri indege ntimuheza mu gaca muhororokerwa canke muramenya muti ko twamenye ko akazara akazi tukakora nkuko yo bari ngaha ntidukorera igitsuru oya nawe nurumva ari ngaha nawe aramara kubona yuko uko dukora ngene twitanga urabona nk'ubu bwatsi bwo muci buragoye ariko hariho twari twabuteye hajya hariho ibisakuma inka zishobora kurisha umwanya wo kugira bakatanga bakazitemera urubingo hama bakaziha nawe nakabibona nyene niyagiye aravuga ati koko babanashize barakora akazi kandi akagenda azi yuko akazi akabona uko kagenda gute ko kagenda nino saha turi kumwe turamwereka ibitagenda neza akabibona akabibona akavuga ati nta ngorane ibi byose tuzobikora ikintu cyose ni bukebuke cyo mushima ni iki no ambo cyo dushima
urabona ikiza dushima Mutama mbo aroroye amafi, aroroye inkoko, aroroye ihene, inka. Urumva ibi byose yoroye ni bya bindi bifasha bene gihugu, nkukeneye kugura agakoko inkoko yo gushira nk'umukwe cyangwa ukeneye gufungura nk'ifi cyangwa igitoki, urumva cagisumira ngaha hafi, agikene ntarinda kukirondeza kure, baca bambaza ati boss ko tworonka inkoko ngaha, inkoko zirahari, n'amafi tukababwira ati nta ngorane, ukeneye gusuma nta kibazo. N'abakeneye n'amagi yo kuraririza, turafise amagi ya dekonde yagiye abonana n'isaki, tukaba bakajana kuraririza inkoko zikava mu iki imiswi. Ego none kamumwotera abandi baba hanze canke bakunda kutaba hafi ngo bagira iki mufatiye ku karorero ka Mutama? Ambo nk'abari hanze mu by'ukuri nk'akamo ku mukuru w'igihugu bo nikoza baraza batubazana imishinga baza gukorera mu gihugu kugira na bya bishomeri birimwe bakugira bironka akazi, n'abandi biyerereza umubwiye ati ngo ngaho urashobora gukorera ibihumbi 5-10 ku munsi, akaza akajya akaronka amahera agize gute abiri yicuya pana yayandi yo gutora utayacokeye. None wowe urabitahura ko akazi ambo nukuri je ndabitahura, yego akazi kabi nakadahemba, akazi utega ku kwezi ni ugize ikibazo ukamubwira tubunda umwana aragwaye mbo mwongwaza ati ntangorane uri ku kazi ugakora neza, ukazubona aragwaye nk'ibihumbi 50 ayo ukeneye ukazoyishura buke buke, avuga ati ntangorane ntugire tumushara wawe nta bibazo zurishura make nabo bona ushobora mwijana uzobura 20 ku kwezi kuzoshika aho uzoheza ya mafaranga, ndibaza nta kibazo. Urumva ni ibintu bica binezera cyane. Murakoze cyane. Yego namwe. Umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO AKAZI NI AKAZI uwese mu diaspora.